Bunyoni yoja hagati y'imatera n'igitanda bikagenda gute bakadupfunyikira amazi bakatubwira ngo urumva ngo Bunyoni bamaze imisi baburondera ngo basanga yatakaniye hagati y'igitanda n'imatera cyo muri documentation c'est un lit papa none umuntu w'umugabo nawe woshira yigi nawe woshira hagatete kasi natwe hagati y'igitanda n'imatera ngo musanga ukamutora Bunyoni ntago naho yoba aramagufa mu kigaraba bo mutora mugabo induru bavugije nyanyanya bukaye mu gitondo ngo yakangwe bane shimwe ngo bambiza amarira yacu bamujanye kwa muganga bijya bintu vyimirije ko Bunyoni bazomukurayo agatoroka aba bantu bafite ingufu kandi leta yaramaze kuvyumvikana na Union Européenne nabo bantu bateye induru nibo porte-voix y'ibitarizo umva baradufafarika bakaduhinjarika bakatuzanya ko ibirungo nkuko umego bwese twese ubwonko bwarabikije muzorondera ivyiwe ngena yagiye Godefroid Bizimana muzomubaze amahera nugagorewe kuri konte yo muri BRB ndori cimba ngira ndaguhe kontra yasinye tukumva ngo arahise kwivuza mu Burusiya ngahera mu nzira ntashiki yaja ubu uye murashaka mvuge be nibi uzogenda urabe Godefroid Bizimana imiliyoni yasinye ngira ndakurungikiye kontra ndori cimba uranyumva yego ndakumva nirungike nta kibazo ndakurungikira kontra yasinye n'amafaranga kiri kuri BRB ni konta ariko ni miliyoni kuningana ahikagurisha igihugu abo bagurisha igihugu n'abadede bakigurisha n'abantu muri societe civile mw'abantu kandi uhamahera societe civile ni wahamahera abadede ni naco gituma baterana amarago bigahabwa kuduhitana twebwe ndakubwira ibindi ntibaraye bahinduye secretariat yantuze yo muri Senate wasubiye Godefroid ntiyara yagiye kuba muri administration ya Senate aba bantu bafise ingufu mudashobora kwiyumvira ngenda bize ko zituma bavuga yuko Bunyoni yari yatakariye hagati y'igitanda n'imatera ariko mu nyumvira ukuntu ibintu biri ridicule est-ce que muranyumva mwese bariko barakora abasende defted donc abo sinda bataka umwanya munini igituma rero mvuze nti aba bantu babiri mvuze ni nabantu bari dangereux none abantu bagira en sorte que abarundi batikangura wavuga ati yega ntawe dusa tugwanira ka twigwanira abo bantu baba bariko bakora contre le CNDD-FDD cyane pour le CNDD-FDD ko bakunda kugira analyse berekana ngo twe tuvuga genocide yakorewe abatutsi ngo nitwe dukora CNDD-FDD umuntu adashaka abarundi bikangura ngo bigwanire bonyene contre ivyo bintu byose bashika kuva mu gitondo gushika ku mugoroba abesha abanyagihugu ariko arabagwanira atari ivyo naberetse ingene bose babesha uwo muntu niwe akora contre le CNDD-FDD cyane wakora pour le CNDD-FDD mwiyumvire ico kibazo mwishule ntimunyishure nta muga munyishure ntaco mugabo jewe sindiko muga ngo ni ibibazo ndiko ndabaza ngo munyishure nibazo byo kuyumvira ko byo kuyagako nuko rero aho ndahejeje conclusion yanje yo kubereka igituma niyumvira ikibazo ngo refinancement aho ziva donc ubu nagira nakire umutumire navuze ko mfise amayelema ndafise un element sonore ndafise na copie urubanza navuze yatsinze aburanya leta rero sinzi ico bisigura sinzi yuko yariko akorera leta kongera akayiburanya nagira ndamwakire aturamutse atuyagire agira ico avuze kuri iyi topic hanyuma turaza kubandanya tuyaga murakoze muka karibu urakoze cyane ndaguhaye mwiriwe Dalton ndahaye mwiriwe n'abariko baratwumviriza sinzi kunyumva ni waba unyumva ungirire je ndakumva neza ndabaramukije sinzi ko nja kuronka aho mpera ariko ndaje kugerageza jewe naheruka kera basi kera cyane ibyumviro byanje n'ibyo nabonye n'ibyo namaze igihe ngwanira hareze imyaka 30 navuga yuko iby'amacakubiri ingendo yo gukwiza amacakubiri ingendo yo gucanisha abantu yo kubasamaza no kubatera ubwoba byari ibikoresho bizwi bikoreshwa na leta sinigeze ngira gahigihige mu kuvyerekana mu kwerekana ingene bishirwa mu ngiro reka mfate kuri CNDD-FDD sindi mu bantu batinye kwerekana ko CNDD-FDD ikoresha ibigwanisho byo gucanisha abantu byo kubasamaza no kubatatanya
abanya kuntunga za ntozi ziza kuturya ziza zibizanye mugende murabe declaration nagize kuri Deutsche Welle mu 2016 mugende murabe declaration nagize kuri Tele Renaissance muri uwo mwaka nyene nta mpungenge mfise canke gutinya ariko igitangaza inyamitagari nuko ubwo buryo nyene ivyo bikoresho nyene bitatu nsanga bikoreshwa n'abantu bavuga yuko baharanira agateka kazi na muntu barabikoresha nande singifise la charge de la privacy jewe gitegeza kubivuga baravyivugiye mwaravyumvise kandi mwahora mumbwira ngo nindabivuge mugabo nk'umuntu w'umunyamategeko jewe sinshobora kuza kwasasa abantu mugabo iyo wizanye uba wizanye mwaravyumvise mu kiganiro giheze cabajya abantu bise muri kampanye bapfukure kijya kiganiro cabaye kugira ngo ntitugire ikiyago cuno munsi ikiyago cuno munsi ntabwo cari kigamije kuvuga umuntu ku gite ciwe uhereye kuri jewe abanzi mu bwana abanzi naruka n'abanzi ndiko ndatora uruhumbu no kuvuga ndenganya ubuto barazi yuko ntashobora bitazigera binaba yuko ntami kwijambo nta na rimwe wowe mwene wacu wowe inshuti shika wowe inshuti ivyo muriko muragerageza muca kuba mutera ubwoba umuryango wanje n'ibindi ntibikunda bariko bagerageza kugira ikiganiro ntikibe nico nagira ndakubwire conyene ivyo uja kuvuga vyose turetse ko atari bishasha byatanguye mu 2015 kubera abantu batabizi nibi bisubiye gutangura ejo kugeza kuri bafukure pate 3 kwari kugira ngo ntidushike kuri ikiganiro rero ntikigamije umuntu numwe kigamije umuntu ku giti c'umuntu numwe abanja kuvuga harimo inshuti zanje harimo iki kandi nje gukoresha ubufundi uko bishoboka nirinde kuvuga amazina mugabo umuntu atinyirwe ntatinyiye mwinjiranye uwuzonyizanako ndumuntu afite amabanga menshi arengera yakenewe uwuzonyizanako muri abo bantu bazi ko ndabafitiye amabanga nakazi kiwe je ngaha sindi umuntu umena banga naratiwe mugabo uzizana mu rubuga rw'umukino azonsangaho nta muntu mfitiye ishavu ngo yaramvuze nije nizanye biranangyohera cyane haraho barungika baturisha intozi kugira zikarirwe uziciramwe inyeri abibaza yuko mvuga amajambo ababaza mba ndiko ntecira mu ntozi ndarindiriye bizane mugabo ikibazo mfise gute by'ukuri twasanze abantu baserukira amashira hamwe avuga ko haranira sinzi ko muri ko muranyumva canke harimo amajwi menshi reka turakumva neza gute twisanze abantu baserukira amajwi twahora twumvira bavuga ko bari mu gateka kazi na muntu bisanga bakoresha uburyo bumwe na leta mu kwica abantu iyo gico nzira nuko navuze ko abantu bicana hakajamwe n'abavuga ko baserukira gateka kazi na muntu iyo mvuze ko bicana mwumve yuko ndiko nitwarira umuntu canke ndiko ntanga abagabo muri Canada aho ndi nshobora kuba ndindiriye urwi wanje mugabo ntawe uzonsanga ngo hangicire kuko ndumukamye ndi n'umwungere ikindi ndumurundi umushinga nayo yatiwe icanyuma ndumukanazi sinzi ko munyumva Allo Oui, turakumva neza. Ego. Ubwo rero iyo ndiko ndavuga ntawe ngamije gushira hanze kiretse wishize hanze. Nimwasanga abishize hanze muzobashire hanze. Mbwa kuri uyu mugoroba nagomba uduze le schéma général du financement des organisations de la société civile. Quand on parle des organisations de la société civile, nagomba ntange de référence institutionnelle. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari amasosiyasiyo ashika amajana 765 yari yanditswe muri ministère des relations de l'intérieur
muri yo mu mwaka wa 2021 ama association 35 niyo yonyene yari régulièrement reconnu muri ministère de l'Intérieur. No kuvuga menshi ntiyarazwe mugabo sikuvuga ko atakora. Iyo rero ndiko ndavuga ngo amahera yakura hehe, jewe simba ndiko mvuga ishira hamwe en particulier. Mba ndiko mvuga ayo masira hamwe amajana 265. Mba ndiko mvuga imigambwe 40 ningahe. Ikigoye iyo migambwe yose yaragiye ikura nk'isabune. Ikiriyoyoba hasigara umugambwe umwe uri ku butegetsi. Dutanguye kuvuga batanguye kudutera amabuye. Nayo mashira hamwe yose yarakuze hasigara ishira hamwe rimwe 2 3 noneho abyarira mu mbavu nk'ikizini murajya 40 mbe n'amajana 4 ni 40 yasabye yuko babanda 8 9 10 nayo umuntu umwe. Ikibazo kihari ngo amahera yakura hehe, si kubera ko dushaka ko bayaduha. Hari imvo zitanu zituma tuvuga ku mahera ayo mashira hamwe akoresha. Imvo ya mbere, amahera akoreshwa akora ku bibazo bidukorako sur les thématiques d'intérêt public. Imvo ya kabiri ni kibazo cyuko turabanywanyi bayo mashira hamwe. Ko batabizi ishira hamwe rya nyuma natwaye muri Burundi yitwa Réseau des Citoyens Probe. Iryo shira hamwe niryo rirongoye force kubaza ngo mukoresha guta amafaranga mwaronse. Ntibivuga yuko ndiko ngira evaluation, bivuga yuko ndeza kuronka un rapport sur le plan de gouvernance kuko ndi umunywanyi amambre fondateur, kandi nteza kumenya amahera ava n'ingene akoreshwa. Ivyo sije ndabivuga no seulement bivugwa n'itegeko rigenga ama association de la société civile, mugari bivugwa n'amastatut yacu. Kubibaza rero ukacumwira yuko ndiko ndagoka ivyo oye nugwaza ko kundenganya, kandi ivyo kundenganya bisaba kwambarira urugamba. Ica gatatu, nk'umufundi wa financement des organisations de la société civile, naho benshi bambwira ko ataconiza ndazi ko ari hamashira hamwe menshi yogoga mu mafaranga yanduye. Sinshaka kwisanga nk'umumambre des organes, nk'umumambre fondateur ishira hamwe ndimwo narongoye turiko twogoga mu mafaranga yanduye. Muri buriya Burundi hari amashira hamwe satellite yandi mashira hamwe muri amwe amajana 165 yogoga mu mafaranga yanduye y'ubwicanyi ya ideologie du génocide n'ibindi byose. Fond d'origine site cyane cyane amashira hamwe ava mu rudanazo rw'ibyo bwenge. Imvo ya kane ivuga ndabivuga ko c'est notre argent, c'est notre argent, c'est notre argent. Kubera ikara amahera yacu biroroshe cyane kuvuga amahera bayakura hehe. Dufata abataronka amahera ava hanze. Amahera aronka yama organisation de la société civile, ce sont des cotisations, c'est des fonds publics par nature. Donc les fonds publics doivent être, c'est pas du domaine de l'évaluation. Amahera yatojwe mu gihugu canka ku banyagihugu ataza gukoresha de manière publique. Si kibazo cyo kuvuga ngo ni evaluation bayakoresha nabi canke neza, c'est pas là la question. Amahera yo muri leta akoreshwa nabi cyane uja kumpinyuza turabizi. Mugabo quand même turamenya ngo ninde yariye 52 millions za barrage, turamenya ngo ninde yari ibarabara. Mugabo muri société civile barayajya bakagenda gutyo oye. Kandi bamwe ugutokana gutorera bambwira ngo ndashonje. Nta muntu muri Canada sonje. Ushonje leta yarateguye ngene ibagaburira, kandi sindi mu bashonje bavyumve neza. Inkorera leta kandi sindakora akazi gatuma nsonza. Nibyashika nzobabwira mwebwe muri abagenzi naho bonca ku muryango. Sasa icya kabiri icyanyuma, amahera nico nagomba nibaza ko ico twa ariyo sije uno munsi. Amahera baronka mu financement externe n'amahera tuzoriha twese, n'amahera tuzoriha twese. Kubaza ngo kubera umuka ntaguciriyemwo yashema nabidugije iri hejuru nayishizeko ijya financement privé hari mumenye yuko conformément aux accords de Cotonou leta yemeye ifashanyo le financement direct au budget ou le financement au développement, donc l'appui direct au budget ou l'appui du développement au développement. Leta yemeye miliyoni 5 z'amarundi iba ipso facto conformément aux accords de Cotonou yemeye yuko n'aba bantu baronka 5 millions.
igihugu cy'u Burundi kikaba kigiye kw'ideni za 10 miliyoni tukazorariha twese canke bakazogundira ikintu ngaho bakazigifata kumwe bafata aeroport yo muri Nouvelle d'Antebbe kumwe bafata aeroport yo muri Kenya kwa kundi Samia Suluhu ariko arishuzwa gutanga ikivuko cyo muri ntuzeye cyo muri Tanzania donc namahera yacu par excellence nibaza ko ari ngaha turi ibi bindi byose bine bituma mvuga kuri aya mahera suko ndayashaka no kuyashaka nta kosa ririmo kubera narayaruhiye bon batana yampaye singenda bukira kubera batayampaye nta na rimwe nigeze nkora ikindi kuva mu 2008 atari sur le financement des organisations de la société civile ndumufundi wabyo wama projet kandi afise titre yivyo donc sinzi yuko nobandi mu barundi bashonje muri Canada nari narahevye kubivuga kugira ntibanyagiriza inzara none ndabivuze uno mwaka kubera ko kamembe mfise ubushobozi bwo kubivuga nari naranse ko hogira uwo nohungabanye les menaces nico nagomba guhereza ko ntungire personnage principal mugabo les menaces auquel je fais face zibabaje inshuti n'abagenzi n'umuryango wanje gusumba uko zimbabaje kuko jewe les menaces date de 2015 kuva mvuze nti kuja muri Senaride muri société civile no guhemukira abarundi kufatanya n'imigambwe abo banyamigambwe n'abahemu ku buryo ku rwego rwo hejuru n'abahemu ku buryo aho biri watariho barara ubuhemu ni specialité y'abanyepolitike bamwe sinarinzi yuko hari umuntu afise imishatsi yera atakivanza avuga ati muzobapfukure mwongere munababeshere n'urugamba twagwananye babatingingwa naraye ngagaye uwo muntu naramwubashe natwarakoranye nawe izina giwe nzoja kumurondera ambibika baze ndi warubahutse uravuga ngo bazodupfukure bongere banatubeshere je rero les menaces ntaco zimbwiye umuryango wanje wifate inshuti zanje mwifate urugamba urumpamagayemwo nzomutekeza kata mahamba ntasubiye ku kintu nakimwe ntashavuririmo naki ni conviction zanje kuva mu 2002 aho nabaza kuri 2000 kuri ntuzeye kuri Carrefour de la Gerere nkabaza kibazo nti bantu muvuga ko muzoja gukura buyoya ku butegetsi mugakura n'abahutu muri accord cadre hari ico mutatubwira canke naho muratubesha uraro muvuga ukuri ntimutubwire byose waro muratubesha abahutu 85 kwijana n'igisoda n'igipolisi kiturasa muzobakuza iki mufise iki 2022 2015 nabajije ikibazo gisa n'ico ndaje ko turaje kwibandanya uno munsi ndabaza Red Tabara uraja muri Kongo ukaza kwica abatutsi bimukike uja gukura CNDD-FDD uri mubeshi cyane sauf ko Red Tabara na MSD n'abandi vumante murabesha kandi mukubesha mutuma abantu atacobera nk'abana budusununu n'abandi bubusage batagira umugaye ikindi ntimugishobora kubivuga mwenyene Red Tabara murabesha ntimushaka gukuraho CNDD-FDD zo kugwaho na CNDD-FDD nyene muri CNDD-FDD hari abantu bagowe bashonje banyotewe hari haba genocidaire abantu bagendera icyumviro cihonya bwoko abo nibo turonderamwo nibatashobora kubikuriramwo tuzobavanaho twebwe n'abanyagihugu namwe mwebwe mushaka kuvuga ko umuka muzomuremeye kibarabuke mu gitondo agacahora ngayo nguko ndiko ndarukarisha nzobata hanze ntitaye kuri menace mugirira ku muryango wanje ntitaye ku mitavu yanje mwirirwa muri ica ntitaye ku nka zanje mwica ntashavuririmo jewe singiriko ndanyinka z'u Burundi mugabo mwari mwatoye ikibabaza ngo nimwanyicira inka nzoca mpora ndabarahiye kwizina ry'inka yanje mwicishije inzara nzobata hanze baye ndagejeje ngaho niwaduza niwashobora kuronka kanya uduze yawe diyo bariko baravuga yuko bazonyicira abana bakazoja kunyicira inka bakazoja kuzura data ubiduze kuri odi bivugwa nishira hamwe mugenzi ndagejeje kandi yikiremwo arona ariho technique nagaje kugira tuyumve neza ko harimo utuntu tw'udufurufuru duto ariko reka ndayishiremwo antre nadugije hariho amafoto nadugije amafoto y'urugo rw'iwawe
nadugije na kopi y'urubanza biri hejuru abantu barashobora kubiraba uraza kubidusigura ko gatoyi ivyo ntibizonca ingufu oya je sinashaka kuba personage ntuzeye ukeneye ko oya ni personage ni illustration y'ama menace twariko turavuga ni menace twaje na kuvuga ubuzima bwawe oya nta nubwo nyoboye kwigwanira kabisa ushaka ingwana azoze okay reka ndayishiremo iyo audio hanyuma tubandanya gatoyi turabandanya maze bave duhana ijambo abandi reka ndayishiremo mu mbare mu cyo munyereka reka tuvuge kuri sujet du jour uzoba keneye kuyumva iyo audio tuzoyimuha no sanga nabivuze nabo ugasanga bintesheje local message yitsa no kuri umabarire ndahasimbe urashobora uzoyigusaba urayimuha hanyuma uzoba keneye kumuha ama commentaire nzoyamuha nta ngorane mugabo sinubizana ngaha ibiki ko abirondeye ukabitora ni ibintu biri ahantu hose ukeneye kumenya context yoza mugabo reka tuvuge kuri sujet du jour ntitwoja kuri jewe par ailleurs ni pression imaze imyaka juste kwa rukwirisira yuko la pression donc la pression actuelle itari pire que les pressions maze ko imyaka irenga 10 nari narahise ngo guhora mugabo ivyo sinibaza ko vyoba important muri ntuze reka ahubwo tubandanye kuri thématique urajura bitanga ubikeneye kumenya context zuzobimuha gutyo sinzi ko nkundira kugira sinzana ma emotion muri mu kiganiro cumvizwa n'abantu benshi ubinkundiye wongize neza sinzi ko wanyumvise oh sorry nawe yako mikranje shugaye nariko ndavuga nti nta kibazo buri umutumire nti donc nti uvuze uti ibintu tubitewe ko nta kibazo de toute façon hariho byinshi byo kuvuga kuri thématique je nashaka gusa ko comme les éléments twazishiza ha ko abantu batahura ivyo ari vyo ko nkaya mafoto na legende twashize ko ayo mafoto par exemple n'amafoto aho nari narashize urugo urabona tugenda hariho nayandi aho bari baza kuraba n'abatejwe intwaro bazaho bodijuro randome baragenda barugara na yinka n'ubu zirugaranye inyana zipfa ku munsi reka ndazikurungikira oya ntaco utubwira kugira ngo ntidusubisha kubera bazi ko nkundi inka je ndakunda inka cyane umuryango wanje umaze gushika muri Canada baragiye bica inka birukana abakozi amafoto ndabona hari ibintu birunze ku irembo vyugarije irembo bon c'est juste une pression mugabo urumva ivyo sinogenda ku detaya usanga vyishe kiganiro usanga vyishe image mugabo juste regarder les mécanismes izo mécanismes bahora bazagiriza leta no c'est le détail que je fais turetse ko batanze igiturire bura amatara agaferma les yeux mustantera kugara amaso nta mustane bura amatari yabikoze ku giturire sinibaza ko yabitumwe n'umugambwe canke n'intwari hari la preuve nuko ngiye kumwitwarira bamukubise ntaye mu gahanga mugabo ntibishobora kuvaho kuko igiturire bamwe batwagiriza ko twegereye Sende David sinibaza yuko mba negereye Sende David bakanyicira inka n'abana gutyo bon bref urakoze bon sinogira ko bantere zirenze izo oya zirakwiye kwari kugira ngo abantu batahura izo ayo ma image twashize bituma twayashize ko ivyo mugende murabe n'irindwi na kabiri bimwe byo kwica abantu niki inka barazitwara basi ntibazicira mu ruhongore muramaze kubona abatutsi bica umutapfu uwavuga muri audio niwe yica izo nka urakoze vyane kandi wihangane cyane oya nihanganye rega bimaze imyaka myinshi wihangane sivyo ndiko ndavuga vraiment ndiko mvuga financement des organisations de la société civile kandi umuntu abikora atwara une association de la société civile s'abantu ku giti cabo ego urumva nagomba guprecisa afite igituma nakunda kubaza ivyo byose ni kubera iki nagomba ko abantu batahura yuko twariko tuvuga selon ivyo umuntu akoze abantu bo muri société civile bashobora kuva hasi bagaca pas avoir des voies détournées devuambi wanashaka bakaza kugirira nabo umuntu ayo mafoto kwara kubereka ingene umuka ayo Vianney gato bamugirije jamba Vianney gato mbega ndiko ndaricagagura kubera iki bamugiriye nabi vyerekana nuko yaburanya gatsinda mugabo atayefe vyabaye batanze igiturire mugo ivyo byose bikaba biririye sur ces activités zo muri société civile naho baca babicisha mu bintu vya bakataka famille natanga numvise muri audio avuga ngo mbabajwe nuko naka atari hari uwo naka akaba ari madame wa Vianney ngo Vianney wewe ngo ibi donc ce sont des actions ariko ndabereka ibindi vyo ni vyavuba mugabo ntaco turabigarukako reka tugume muri iyi sujet je ndafise ikibazo ndakubaza Vianney
turiko tuvuga ku by'amafinancement yo muri société civile. Pardon? Uranyumva neza ga umuka uranyumva? Gose urakoze. Nako ndavuga nti ndafise ikibazo, ndorere gato ndakubaza ico kibazo. Nako ndakubwira nti ndafise ikibazo, twariko tuvuga ku byerekeye amafinancement y'amashyirahamwe yo muri société civile uno munsi. Ingene ameze, ingene yava, n'ingene akoreshwa, n'ico akoreshwa. Muge imbere y'ivyo je ndafise ikibazo kandi nimbo hari ivyo ubizi ko n'ukuri umpenyesha uzobukoze. Ikibazo ni iki uno munsi ko twumva ngo société civile. Uno munsi muri société civile namashira hamwe yobangana gute, sindakubwiye ngo duhe izina kurindi, mugabo angana gute, aserukirwa gute, ko iyo turiko turumva ngo société civile akenshi twumva izina rimwe canke abiri canke gatatu. None ayandi akorera he, akora gute, ese arakora ayari hanze, ayari mu gihugu, hari ico woduha information wumfise ko? Narigeze gufata ikaha n'ama organisation de la société civile. D'ailleurs ntanguye kuvuga ivyo bintu nkabona biriko bizana ingorane kuri jewe no excusez. Narigeze kudesida gufata ikaha kugira ngo ntihagire umuntu nsanga nateye ikibazo n'ama organisation de la société civile pendant à peu près 10 ans. Ndabikora ndareka biragumuko mugabo au niveau du financement des organisations de la société civile naguhaye ushema abantu nibarabe shema washize hejuru sinzi ko ayibonye uranyumvaga host. Ego ndakumva nayishize ko nibaza ko bayibona aha hejuru kuri dashboard nayishize ko. Le mécanisme de financement suivant un principe unique d'optimisation des ressources. Iyo bahaye amahera nabivuze, iyo bahaye amahera leta angana umuriyoni w'amarundi, bahana société civile umuriyoni w'abarundi. Iyo société civile rero no munsi ironka amafaranga gusumba, ndiko mvuga ku kibazo c'uno munsi, ndiko mvuga société civile ikorera hanze. Abindani ntitwirirwa turanabavuga kubera ko nta kini twobivugako. Barafise amafaranga bahabwa n'abaparteneri benshi. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo igihugu kiri hanze generalement abafinansa ni Union Européenne. Iyo Union Européenne finance leta ikongera igafinansa les organisations de la société civile cyane ziri hanze. Iyo batanze amafaranga, iyo bashaka gutanga amafaranga bacisha muri département hariya hejuru kuri yashe murabibona, bacisha kuri département ya ministère des relations extérieures, igaheza igahitamwo une organisation du Nord. Nk'akarorero 11 nayishize hejuru. Igaheza akaba iyo organisation du Nord igafinansa deux organisations. Imwe de droit occidental yagize ko demande na association soit y'u Burundi soit nibaza ko mu bisanzwe cyari kudufasha ari kuvuga ru financement ya 2015. Abo bantu babiri baronsa amahera muri organisation du Nord niho baheza bagafinansa ama organisation locale. Hagataho muri ivyo byose les organisations locales zifise une influence mu migambwe donc tous abantu baba lobbyiste niki iyo finance mikagenda yoyoka bya bindi byose bya propagande niki ugasanga les bénéficiaires originaires bavuzwe muri projet. Sinzi ngena nja kubivuga dans la pratique uko bintu bigenda. Muga amahera shikira aba bénéficiaires ni make cyane. Ikitwenteresa muri space ni gute aya mahera tuzoriha tuyasehanga ariko arafinansa kampanye yo kwica abantu, kampanye yo kudecredibiliza abantu, kampanye yo ya reshaje médiatique. Reka ibyo bindi byose tunabireke. Ntimwumvise bafukure isaba yuko boyishira muri programme. Gushirwa muri programme no kuya amafaranga. Bafukure qui était l'apanage de certains drogués kuri phase 1, kuri partie 1 à 2, kuri partie 3 hari haba professionnels bashizwemo. Mugende mu baraba amazina.
nukuvuga ngo barahemba ayo mahera tuzoriha gushika ku buvivi niyo ari karakora ibintu nk'ibyo mwabonye. Abo bantu baronka amafaranga du financement extérieur nk'akarorero abari muri ya association mwavuga ndafise liste y'umwe wese ayo yatanze ndashobora kuyiguha nayo ukayishira kuri dashboard. Mugabo ntituriko tuvuga in organisation, turiko tuvuga en principe général gute twisanga amahera tuzoriha gushika ku buvivi abikafasha mu gukura ku rupfasoni. Jewe data wanje ndeke jewe ndabireka ivy'iwanje tugasanga rika finance gukura kwa urupfasoni abavyeyi abana arika finance ubwicanyi arika finance ububeshi yo ndabivuga mwari kuvuga ngo ni ibintu nizaniye abakurikiye pate 3 hariho umuntu yitwa Mukasi yabwiye ati mubavuge mwute ko munababeshere bajya abantu ntibabivuga ibyo kubabeshera baba babirihiwe nayo mafaranga nyine mu vyumve niho hari kibazo. Se kampanye zari zihishije kera ntizicihishije bavuga bati tuzobamena imitwe Tedi mazina muzogende mu mupima babi hafi yiwe na pima ibiro 60 kukubwira ko azomena mpima ibiro 80 ntivyoshoboka. Mugabo avuga yuko azomena abantu kibuno mpamaguru kibuna hina haya afise un réseau mafieux ariha bisaba amafaranga nico barimo barataye kuja guhabuza agateka k'abantu gahabangamiwe na bamwe mu banyamugambwe uri ku butegetsi muri CNDD-FDD. Uruhibi rwarahindukiye ruri kumika ruri kuri Deltor ruri kuri Nyambo ruri kuri ziri ku nama ruri ku bandi bose naho twaba twarataye inzira tuzoruhukira ko inzira yose ija mu nzu twebe bazotubureke. Ayo mahera ntibayakoresha mu gukuraho dede sivyo bariko barakora. Bahindukize rero ibigwanisho byabo umwasi wabo baramuzi si twebwe twahunze si twebwe twahungiye ino sinka zanje arabasi si abakozi banje biraro abasi nabo ariko barahemba da iyo bafinashije inama z'abantu bakaja gukorera muri Sabemeri bakarya bakanywa ama video ndayafise bagaca bafata ingengo hazijya zo kuzoja kwera di ku muntu birimwa amahera birariha birahemba biragabura ayo mahera ari muri ivyo ariko babiretse ko dufise ivyo duhuriye ko tuvuga ko CNDD-FDD yica abantu ko tuvuga CNDD-FDD ikora genocide ko tuvuga yuko hari haba genocide ko tuvuga yuko hariho rezo y'aba mafieux baretse kwica inka n'abana bakaza bakatubwira bicanye tukazobahiga umuka koko ndi mu bantu bicanye umuka niyava mu nzira bizo Nyambo niyava mu nzira Nyambo sindamuzi naziriko ntitunahuza kuvyumviro ntiduhuza nabweje baraduteranya ngo baradutwara mu kiza kimwe ngo bigende gute bagiye bakagwanya CNDD-FDD bagafata ubutegetsi bagahindura ivyo bahindura. Mugabo conzi ntibazoca muri Red Tabara ngo bayishobore. Ico ndindiriye aya mazina manini bitwaza mu kuturisha ivyo baturisha natasohoka ngo avuge. Reka ndakubwire Darton nashize kuri ntuzeye nashize kuri post heruka j'ai une menace de j'étais menacé pendant 2 heures naguhaye screenshot j'étais menacé pendant 2h32 minutes le 30 septembre 2002 kuri telefone yanje s'il te plaît. Uyo muntu ntiyamenashije jewe jenyine hari abandi yamenashije ngaha namye nanka yuko akabi kavi wanje ngenda buke cyane. Hano muri Canada ntushobora kubarojisira umuntu utabimubariye. Je n'ai pas enregistré mugana nagwaye screenshot y'amasaha 2 n'iminota 32 ndi kuri menace ko ivyo bintu ntaretse kubivuga iki kiganiro nakijamwo ibizokurikira. Donc ibizokurikira babikaravye uno munsi baraca ku muryango baraca ku nshuti bose bari muri dede ngo buca habibi ntanakimwe kizoba mukomere. Jewe ndumuka nkaba umukamye nkaba n'umwungere
ndiko ndegereza igice cikinjana sinjana mugabo reka tuvuge kuri financement yabo amahera baronka na yacu nitwe tuzoyariha ntituri muri evaluation mugani batubwira yo barose ama organisation aronka amafaranga naha yakura bayadushirire ngaha kuko n'amahera yacu nababwiye yuko leta irose muri yone nabo baronka ubundi batubwire ngene bayakoresha ayaje kudutsinda mu kibundo tuyamenye yo yajava murakoze kandi niba tabidushira habona tuzoja kubirondera turaza aho duca sinzi ko nishuye niba nta kwishuye mbaze ikindi kibazo oya kuri umwanya uranyishira ariko ntituraheza turacayaga turaza kubandanya nuko mbona Maxime amaze umwanya muri narindiriye gusa icyo nagomba kuvuga muri izi campagne zibarinye izo wumva ziba finance nayo ma organisation mwamwe muri société civile bita ngo nibihangange baza kuriha abifitiye sinzi ngene no bavuga sinkunda kuvuga n'aba bantu ariko n'abantu baciriritse cyane iza kuriha abantu baciriritse baza gutukana baza kurema ibinyoma bayo kumva naratangaye no kuri naramwandikiye umuntu yitwa Mukase naratangaye ngiye numva avuze ngo no kubafukura ngo iga no kubabeshera tuzobabeshera ngo umuntu ngo ahisemo ngo kuba personnalité publique ngo kumubeshya ngo twese baratubeshe ngo donko nabandi tuzobabeshera bibaye ngombwa nabuze nurakoze cyane vraiment kubwira abarundi iyo ngira biri enregistré biri public donc kandi simpagara ngo nuko ngo akoresheje le conditionnel ou en temps plus ou moins ludique no yavuze ukuri kandi noneho yariko abishira muri kazoza ariko barabikora deja barabesha barakarumya baratukana twarumvise Teddy mazina ariko aratukana gose sinzi nawe ko yahavuye amenya yuko gutukana ari bwo bugabo muga ntacu umwe wese abigira uko abona bishoboye si abona ko gutukana ariko ngira ngo guhagarika ibyo abantu bavuga marizima ntibizokunda mugabo urumva umutukanyi arafise ukwazwe muri societe y'u Burundi muri culture y'u Burundi umuntu atukanira mu bantu arazwi ingene afatwa cyangwa ingene abonwa naho yo babona abantu bariko baratwenga kiri ko arabivuga ariko hariho image acagira yariko aratuka abantu muga ntacivyo icantangaje je nuko abo bahembwa uri kuravuga nuko iyo batariko bavugira izo organisation zibahemba zo muri societe civile ko bavuga abo ba Pacifique baravuga amazina menshi muri Pacifique ne baguma bavyina gose kamengo ari n'igihe bamuvuga kamengo bavuga ati mbe ashe ubwo ariko aratwumva neza cyane tuduze volume kugira abone ko turiko dukora igikorwa ciza maintenant abo iyo bariko baravuga rero mara bavugira abo ba Pacifique abo babahemba mara bakavugira ukumva ariko barahayagiza cyane ikintu cyitwa Red Tabarane hari ico nagize ndakivuga ko kiretse nimba abantu bataba banyumvise batari bwaze rero gatangaza ati none gute les mêmes personnes bavugira Red Tabara nibo bavugira Pacifique no kuvuga ngo par une simple association par un simple raisonnement d'association ucuvuga uti donc Pacifique na Red Tabara donc nurunani abo si wowe wenyene barimo nabandi ni wavugwa kurusha abandi ariko harimo nabandi byo twese turabizi ucuvuga uti none nurunani none nyarunani ruriko rukora iki bimwe navuga nti abarundi bunye bari comme sous sédation ntibari bikangura ngo bagwanira agateka kabo mu munsi umwe bizoba nkaba nasiguye ingene abo bantu babirire izo organisation zivugwa zo muri société civile zimwe na Red Tabara ingene umengo bariko bakora kugira abarundi bagume bibaza ko bo bariko baragwanira ko donc bo badakenewe kwigwanira naho iyo bikenewe babasacrifier très facilement donc chabaza ati none ugo runani finalement ruriko rukora kugira abarundi ntibagumuke ruriko rukora kugira rushike kuki canke rukora rufasha ndi en réalité bimwe bakunda kwagiriza abandi ngo nabadede voilà nico nagomba kongera ko gusa kuri ivyo byabo bantu baza harinye kuvugira soit les organisations de la société civile soit Red Tabara tuzi neza ko atari kwica muri Kongo atari kwirakora mu Burundi aho navuze ntuzonyumviraho Red Tabara ari kwiragwanira mu Burundi no kuri aransangiza iyo nkuru azobakoze naho nibaza ko naje ntorinda kurindira uyinsangiza no bimenya hamwe kuko na paripeuti iri kwiragwana twaramenye igwanira na CNDD-FDD twaramenye igwanira na I don't know n'izindi bushami bwazo za CNDD-FDD nyene twaramenye aho bagwanira mugabo Red Tabara niyo yonyene ngiri gwanira mu mpemu mu Burundi ngiri gwanira mu buryo bw'impemu kabisa Maxime karibu Maxime sinze ko twumva ndakumva ndakora mu kijendo ricimpa ndagushimira kubona watunganije ikiganiro
nongera nshimira umutumire wawe umuka urumva je nashaka kukwihanganisha ibi bihe kuvuga ukuri birababaza utanguye kuvuga ukuri bizobaza benshi kandi bizotuma akora ibidakogwa mu bisanzwe amamenasi arahari mugabo biragaragara yuko ibi niko biraba ubu nagahomera bunwa aho ubona ama organisation yarashinzwe agateka kazina muntu aja mu makampanye do chantage harcèlement y'abasibiba ba genocide ivyo bintu bitagufukura biragaragara yuko n'abantu bari bakora amabi ni mafia genda byita mafia abo bantu bashaka kwica abantu kubera bariko bavuga ukuri nukubiyamiriza kandi tukaba dénoncer avec notre plus grande énergie igituma babikora twatangiye kutubivuga timidement tuvuga ngo bari kuri payroll abantu bavuga bitwengera mugabo biragaragara yuko ibyo bintu bariko barakora babikora dans un système organisé y'ugufovya kuko ibi bintu byo gufovya bimaze imyaka irenga 32 ubu igiri kuri 32 kuva ihonyaboko kuri 93 ni systématique je natanga byavuga nibi Maxime biko biracika sinzi ko ari jewe ko abandi bamumva neza biko biracika ariko ubu ndakumvisa ariko byako biracika comme si la connexion n'était pas bonne we ubu ndakumva ariko ni sawa okay oya iri bonne ni nta kibazo urumva nako vuga nti ibi bintu vya négationnisme révisionnisme manipulation blackmail bullying ibintu byose harcèlement ububagi mu bintu bya déshumanisation kutwita inzoka n'ibintu ni systématique byarateguwe biranditswe c'est un plan d'exécuta babiteguye depuis ico gihe ayo ma ONG yose ntiyadukije je ndibuka bambira ngo we waditse uvahi kubera ntari darere système bobo ntibaronka umuntu atatowe n'iyo système iyo système rero ni iviza ko abakoze ihonyabwoko babakingira ikibaba biragaragara ibintu kumugaragaro ufata ayo mahera yose ayo mafinansema iri karavuga bagafinansa aba criminels génocidaires nka agatogwasa bajaminani n'abandi alors que les victimes de génocide atanumwe abanezwe iyo bari mu makambi y'ubuhungiro iyo bari mu makambi y'abadeplacer nta numwe abanezwe yaba iyo ntware ya CNDD-FDD yaba wa opposition yaba ba société civile yaba ma media n'abantu batanezwe ikintu cy'ihonyabwoko rikorerwa abatutsi rero kuri jewe mbona yuko hageze yuko duhagarika kunuma tukavuga muka navuge avuge cyane yugure volume kugira ngo abantu bose bumve kubera twese turazi inyishu y'ibibazo turimo iroroshe mugabo bose bayikora ko bagasha kubera ko bayikora ko bagasha kubera araba criminel génocidaire inyishu n'ubutungane ugufasha abo bantu bakora ibihonyabwoko bakabaha agaciro bakabaha konforo kugira ntibabe traumatize ntibandanye baba traumatize ivyo ntibashaka kubikora batabikoze naho ni kimenyetso kigaragara ko bakiri muri wa mugambi w'ihonyabwoko perpetuation de l'idéologie génocidaire kuva kuri Hans Meyer Pierre Rickmans Jean Paul Harwa n'abandi muri ico gihe rero harageze yuko abantu bakanura bakimvira bakabona ibintu ko biri hayi umumwe wese bifashije nahageza uko avyumvira akavuga ati jewe nokora iki kugira ngo ibintu vy'ihonyabwoko bihagarare aya mafinansema naho ngaha muri titre ntabonamwo ijambo ihonyabwoko mwe muri ko muvuga amafinansema ya société civile gusa mugabo je kume nk'amandiko ndavuga connect the dots aya mafinansema
à visa le négationnisme, le visionnisme, manipulation politique pour perpétuer l'idéologie y'ihonyabwoko. urakoze cyane urakoze reka